Shalom shalom, ni Chris Nikumana, mugira muvye inyigisho nshasha, murazi ko nigishije inyigisho umusozi w'Imana, navuze ko ari ibintu bitatu bikenewe, navuze icambere c'ukwezwa, nabaha inyigisho yo kwezwa, rero mugira muvirize icya kabiri, nuvuga guca bugufi, hanyuma muzokurikira amashimwe. Rero guca bugufi, muri inyigisho hari amajambo makeya, nuvuga nk'abiri agomagaruka y'igifaransa tasobanura mu Kirundi. Ijambo vide bisigura kugaragara, ari umuntu ari vide, nuvuga umuntu agaragara, canke icupa riri vide, nuvuga icupa rigaragara. Rero ni ijambo rizagaruka, navuze ni parfait, umuntu ari parfait, nuvuga umuntu atunganye, atakosa na rimwe afise, vyose bimeze neza. Hari umurongo nza gutanga ni wowe nyene ntasobanura mu Kirundi, wundi mirongo ndayivuga nje nabwo mu Kirundi, navuze niko ndihuta mu mpera. Hari umurongo mvuga mu bintu indwi, navuze ibintu indwi, imiryango indwi, umuryango wa kane ndavuga abikorano ba mbere, ice ca kane murongo w'indwi. Mu Gifaransa navuze 1 Corinthiens 4:7, mu Kirundi bisigura abikorano ba mbere, ice ca kane murongo w'indwi. Iri ni jambo nkeneye gusobanura, ni jambo riri mu Bafilipi 2 ice c'indwi murongo w'indwi gushaka 8, ni mu mpera y'inyigisho. Nako navuga ngene Yesu yigize serviteur, navuze ijambo serviteur bisigura mu Kirundi umushumba, muri yo Kinyarwanda handitse umugaragu. Ibi ni neza ko vyumvikana, nizere ko hari ikintu kidasanzwe muza kuronka, muhezagirwe. Manishimwe, ukwezwa birakenewe, sivyo? Amen. Birakenewe ukwezwa, kuja mu Imana avuga ngo sans la sanctification, atakwezwa nta numwe azobona Imana. Uretse gatuvuge ivyerekeye guca bugufi. Guca bugufi si hanze. Kwezwa twavuze ko ari umuntu yezwa hehe? Mu mutima. Iyo umaze kwezwa mu mutima, no hanze biragaragara. Iyo umaze guca bugufi mu mutima, no hanze uraca bugufi, sivyo? Dusome muri ari murongo nshaka kubera gatoya muri mu Imigani 6:16 ndabereke. Murazi Imana yaravuze ngo hari ibintu bitandatu mbere indwi yanka cyane. Imigani igice ca 6 murongo wa 13. Tuzaguhagarara ku uca icyambere nimba ari ikintu yahereyeko nico yanka cyane gusumba. Hari ibintu bitandatu uhoraho yanka, mbere n'indwi bimusesema. Ubizo biga gute? Ikintu kigusesema ucugira gute? Ucugira noze. Bisugura ubibazo kugira noze ushaka kugira gute? Kudahwa canke kuruka. Hari ibintu Imana ibonye muri wewe, sivyo nabivuze ni pia bisomye. Sivyo? Imana igira gute? Irasesema. Ikigira noze. Icyo bitandatu nitubikeneye muri umwanya canke indwi, muze kwisoma mwenyene, nkeneye icyambere gusa. Sivyo? Icyambere ni ikihe? Amaso y'ubwibone. Gezaho. Amaso anaje ko amaso yanatagira ubwibone. Ubwibone ntibuva mu maso. Ubwibone buva he? Mu mutima. Nage nabwire ko inyigisho mu bisanzwe sinayikwita guca bugufi no kwica ubwibone. Ariko abantu bakunda ubonye titre ubwibone n'igitabo cyanditse ku bwibone bashaka kugura. Kuko cuvuga ati si cyanje n'ibindaba, sivyo? Je nabwibone mfise ikibazo cy'ubwibone abantu ntibamenye ko ufise. Nico kibazo kihari. Abantu bavuga ngo ujyana n'umuntu afite ubwibone aribona canke ari mu Kinyarwanda arirata, kubera iki? Kubera bigaragara. Ndagenda bereke yuko ibintu Imana bigeze bisinyigisha, aha usanga fise doze y'ubwibone. Aha usanga dufise doze y'ubwibone. Ara ushobora kuba atari bwinshi, uriya binde bigaragara biba yarengeje. Ariko usanga bufise. Rero birinda bishika ahantu h'amaso abugaragazaho ni hatari. Ariko nabereke yuko ubwibone ni ikintu Imana yanka. Namavuga yuko kizira kwidodomba, siko? Imana yanka kwidodomba, ariko nabereke ko kwibona hoho birarenze. Birarenze kuko Imana igira gute? Irasesema. Kadabereke ahandi muri aho nyene mu Migani 16 16 18 murongo wa 18. Hari mirongo nabwiye ko ntashobora kuvuga vyose, nise vyinshi byo kuvuga, ariko muze murandika imirongo. Hari mirongo dusoma niyo tudasoma, sivyo? Soma 18. Imigani igice ca 16 murongo wa 18. Ubwibone bwitangira imbere uguhona. Ubwibone bwitangira imbere. Nuko yuko iyo haje ubwibone hacakurikira iki? Uguhona. Kandi umutima wihaya cyangwa wirata wishima, witangira imbere ukugwa.
iyo umurongo wa mbere icyo cya mbere avuze mu gifaransa bavuze gute? L'arrogance précède la ruine, sivyo? Aha ruine canke guhona nagiye kuraba ijambo mu giheburayo ni sheva, isigura S-H-E-B-E-R, isigura destruction. Harama biye bicongereza yanditse destruction, sivyo? Niba hamaze kubona ubwibone, ubwibone bugitangira guhona cyangwa gusambuka. Guhona mu Kinyarwanda yanditse ngo kurimbuka. Mani shimwe. Umva ko dakwiye kuvugana n'ubwibone. Twoneka nababwira ikintu kimwe, ubwibone ni danger public. Ntacyo muzi. Aravuze ko ahantu hinjiye ngo hariho interdit de fumer. Sivyo? Kubera isigarete, itabi bakubwiye muri iyo mesa abantu bamaze kwicwa n'itabi. Irarenze. Bakubwira abantu mwishengero bariko bayicwa no kwidodomba, woca wandika mu nzu wawe kirazira kwidodomba. Womenya abantu bariko barahona kubera ubwibone. Neza ko atakintu kiyo kirica abantu gusa ubwibone. Mpitse ntibapfa mu buryo bw'umubiri, ariko barapfa mu buryo bw'impwemu. Ngenda bereka ubwibone ukuntu busesema Imana, igituma Imana avuze ko busesema abantu basambuka kubera ubwibone. Ikintu giteye ubwoba, kibabaje, kandi kibabaje je kimbabaza personnellement nuko kitavugwa cyane. Nigagaye mumva umwigisho z'ubwibone abari ku YouTube kenshi. Kangaye uzogenda ugerageza uvuge humilité canke ubwibone, orgueil, wandike urabe abavuga butumwa babuvuga ni bake. Niba abantu bashaka kuvyumva, n'ibitabo by'ubwibone nibashaka kubisoma, abantu bashaka kubabwira ngene batera imbere, ngene batunga, ngene babohoka, ngene baronka imigisha. Ariko ni byiza ko umenya ko ikintu gisesema Imana nukwigisha abantu kutagira ico kintu kugira bahimbare Imana. Mavyubise? Nimba gisesema Imana, ni byiza ko ishengero rimenya ikintu gisesema Imana kive mu buzima bwawe, kive mu mutima wawe. Soma muri Yohana 3. Arano ibintu bikomeye tugiye dusome mu kano kanya. Jean 3:28. Uitwa Jean Baptiste muramuzi, Yohani Baptiste. Yohana igice cya 3 umurongo wa 28. Ni mwebwe ubwanyu mushingira intahe yuko navuze nti si jewe Kristo, ariko natumwe kumwitangira imbere. Imana ishimwe. Ndakunda gose Jean Baptiste. Imbere yuko Yesu aza, Jean Baptiste ukovuga yuko yari umusuperstar, evangeliste international, bemera abantu bose. Abantu bari nyuma yase nabigishwa, abantu bagatonda umurongo baje kubatizwa. Hari umuntu adasanzwe yitwa Jean Baptiste, ivyubahiro bidasanzwe. Ariko Yesu amaze kuza aravuga ati sitayabwiye no musi dero debi tugitangura nababwiye yuko wa Kristo murindiriye si jewe, ari nyuma nje gutegura inzira yiwe. Nimusure kunyemera, nimusure kumfukamira, nimusure kunazira, sindi Kristo. Niyo message abantu buno munsi bakeneye kumenya yuko ibitangaza yuko biraba si umukozi w'Imana, si we akiza, si we abohora, ni Kristo abohora. Imana ishimwe. Guca bugufi nukurekonesa ko atari wewe. Abantu no munsi barabatera amashugwe bagaca bayisiga. Ongera, more, encore. Mukobwa avuga ubutumwa gusa na wewe. Hari inzira zo kwibona, hari ingabire, hari impano, hari iby'Imana yaguhaye bituma abantu bakwemera nkuko bemera Jean Baptiste. Mbega ayo mashimwe, ayo mashugwe n'indabo mu Kinyarwanda, sivyo? Izo ndabo cyangwa ayo mashugwe bagutera urayakira cyangwa ucobwira uti si jewe, ni Kristo. Cyangwa uvuga ati yagosha ongera. Ushobora kuvuga ati si jewe ni Kristo, ariko muri jewe ati ongera. Biraryoshe. Murongo 30 verset 30. Murongo 30. Urya akwiye gukuzwa, nanje ngigwe muto. Akwiye kugira gute? Inde. Kristo akwiye kugira gute? Il faut qu'il croisse. None
Kristo yari umwana, yari umubebe, aha yari umugabo hageze ko ministeri y'itangura myaka 30. Kwereka avuga ngo akuzwe abe agakure. Ifo kiri kwasa akwiye pana gukuzwa, akwiye ifo kiri kwasa akwiye gukura. Kubera iki Kristo akwiye gukura? Hariho condition igisabwa kugira Kristo akure mu buzima bwawe. Niyihe? Soma neza umurongo. Akwiye kura hanyuma jewe ngire gute? Ngigwe muto. Ngwigwe muto. Nukuba yuko kugira Kristo akure mu buzima bwawe bisaba kuba muto. Murabyumva? Hari ikintu kiri muri wewe gikuze, kitagabanutse, kimanuke. Kristo nashaka gukura muri wewe. Hari ibintu Kristo adazokora mu buzima bwawe kubera ukuze. Hari ahantu Yesu ashaka ikibanza, akeneye umwanya, akeneye espace muri wewe. Ariko arashaka gukora ibitangaza, arashaka kukubohora, arashaka gukoresha ibitangaza, arashaka gukoresha ibintu byinshi mu buzima bwawe, arashaka kugaragara mu buzima bwawe, agasanga nta kibanza afise. Jean Baptiste yarabitahuye kugira Yesu agaragare, kugira Yesu mumumenye, kugira Yesu imvira abigisha wiwe barabwiye ati nimusure kunkurikira, misi yanje yaheze, kurikira uriya. Baya Yohana bose niwe yabagize gute? Yabarungitse ati hariya binyuma, dushaka wewe uriya. Naje kumutegurira, niwe akenewe, niwe mwangazi w'inama, niwe mwana w'Imana nzima, niwe mukeneye. Imana ishimwe. Mbega abantu baje kuri wewe kubera inkabire, kubera impano, mbega urabarungika kuri Yesu? Cyangwa uranezerwa, uraryoherwa, cyangwa urakuze, uragaye? Murabyumva ibyo gukura? Gukura no kumanuka murabyumva? Ukwiye kumanuka kugira Yesu agire aduge cyangwa azamuke muri wewe. Kaheri nzanira ya bassin n'amazi ndabereke cyajisho. Hariho kamere yawe, hariho wewe ukeneye gusiga w'ikibanza Yesu. Mana ishimwe. Iri chupa abantu bari ku radio no muri internet dufite icupa ni bassin ngaha. Fotanete. Iri chupa ryuzuye amazi. Aya mazi asigura wewe wuzuye. Kamere yawe, ivyo ukunda, icyubahiro cyawe, reputation yawe na amazi. Sivyo murabona mwese? Rero Yesu aje ashaka kuza gukora muri wewe, mu mutima wawe, agasanga huzuye wewe. Kugira Yesu akore hakeneye kubanza agira gute? Amazi akora diminuwa, akora gabanuka, sivyo? Jean Baptiste yavuze wiki ngo ko aduga akura, jewe ngira gute? Mana ngabanuke. Kugira Yesu aze ugira gutya. Amazi ageze he? Murabona ageze ngaha. Amazi yari yuzuye. Amazi yari yuzuye ari ngaha, maze gusesa shegera ngaha. Siko agarabira yuko Yesu aje mu buzima bwawe agasanga ungana gutya, azokorera muri zone iri vide. Azokorera aho agabanuye gusa. Ariko ngaha ntakora kubera iki? Ni wewe. Ubwo yuko nimba ukeneye ko Yesu akora, bandanye usuka. Wanagabanura, bamwe bageze ngaha, abandi bageze ngaha, abandi bageze ngaha. Ariko Galatiya 2:20 havuga ngo iki? Sije nkiriho ninde? Kristo abaho. Nubwo ndiho, sije ndiho ni Kristo abaho. Paulo ngene byagenze yagize gutya. Arasuka vide, vuguti vide. Paulo aragaragara. Nicyo gituma ibitangaza byaba bidasanzwe kwera iki? Yaragaragara yuzuyemo. Ire cupa mwaza kwigaragara. Iri mu iki? Iki? Oya muri physique ma, tuje mu physique. Hari mu iki nga? Nta kimwe ubona ngo kirahari. Hari mu iki? Iki? Umuyaga, siko? Hari umuyaga. Rero uwo muyaga ni mpwemu yera, ni Yesu. Akeneye kuzura ngaha. Rero kugira yuzure muri wewe ukeneye kuba vide. Amazi nyagara hagati
azokora gushika hagati nawe nyene ngaha ni wewe. Jambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu n'umwe tuzosangira icubahiro. Nta n'umwe nkeneye ko dusangira. Ni Yesaya. Avuga ati jewe nshaka icubahiro cyose, vuga uti cyose. Cyose kibe kuri jewe. Rero abantu ikibazo bahari bikihari ngaha, hari abakiri ngaha buzuye. Nimba ukibabara ngo yamvuze. Yamvuze gute? Yasuzuguye. Wengene yandavye, ntaco wavuze, yandavye nabi gusa. Ariko nukugana na suko, ndazi byari mu mutima wiwe. Nzomwereka icondi, jewe umuhungu wa Mutama, uruzuye. Uruzuye. Reka namusubize mu nkoko, uruzuye. Sinavyumva ngene nshobora gusohoka, nambaye neza, kuri eglise ngaruka, nta numwe ambwiye ko mberewe, uruzuye. Kubera iki batambwira, nakamubwiye, nta muhungu n'umwe ndaba, uruzuye. Ariko vraiment ubwiza no gwabona, uruzuye. Kubera katambwira ko nigishije neza, wagiye kwigishije nta numwe ambwiye ko nigishije neza. Nashize ifoto kuri Facebook, nta numwe yagize commentaire, uruzuye. Suka. Haleluya. Gabanura. Diminue, sivyo? Yesu akeneye espace, vuguti espace. Akeneye umwanya, akeneye akorera, akeneye champ de travail. Ubwibone siki, ubwibone sivuga tukwishima ngo yo ngura musuzugura. Ubwibone nuko wuzuye wewe. Uruzuye wewe. Nginabereke ubwibone source y'ubwibone. Ndashaka kubona yusi bwene bwavuye. Ndashaka kubona. Tuje muri Yesaya. Benshi navyo bazi. Yesaya 14. Yesaya 14 umurongo wa 12 gushika 15. Nyarutsa. Ewe ukuntu ukorotse uvuye mu ijuru wa nyenyeri yo muru. Bariko baravuga ni Luciferi, ari we Satani, twita Satani no munsi, sivyo? Bandanya. Wa nyenyeri yo mu rubungubungu we. Wa mwana w'umutwenzi. Ewe ingene uciwe ugashika hasi, wewe watsinda amahanga. Wari waribayiye mu mutima. Ugeze mu ngo kangahe? 13. Ngo wari mu mutima. Wari waribariye mu mutima. Mwumviriza ngaha. Uti nzoduga nje mu ijuru. Geza ngaho bakavuga Luciferi yari umumarayika akomeye. Mwari mubizi ko Luciferi yakoranye n'Imana. Mwari mubizi? Yari umumarayika akomeye, yari chef wa louange, chorale, adoration. Ngo aribwira, ngo yibwiye gute? Yibwiye hehe niyavyatuye. Mwari mubizi ubwibone nibukorera ku kanwa kenshi bize bisohoka ni grave. Gutangura mu mutima aribwiye ati nzogira gute? Nzoduga nje mu ijuru. Mu kinyarwanda nzozamuka cyangwa nzoduga nje mu ijuru. Nkuze ingoma yanje isumbe inyenyeri z'Imana. Haleluya. Je reverrai mon trône, intebe yanje nzoyishira hejuru y'inyenyeri z'Imana, y'amamarayika b'Imana. Bandanya. Uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'iburaruko. Ahakomeye ni 14. Mwumvirize mu 14 verset 14. Nzoduga. Ndenge aho ibicu bigarukira. Nzoba nk'isumba byose. Je serai semblable au Très-Haut. Ndashaka pana kuko n'Imana, ndashaka twicarane tuwe kuri niveau imwe n'Imana. Niyo mission ya Satani ari Luciferi yari afise. Ndashaka kuduga, ndashaka amalouange, niwe yaha amalouange, niwe yaha amashimwe Imana. Aravuga ati aya mashimwe nandamuha mbeje sino yaronka. Kwibona nukurondera amashimwe. Umuntu ataraba vide aranyotewe amashimwe. Aranyotewe gute? Arayarondera, arayaprovoka, arababara atayaronse. Avuga kubera ikatavuze, kubera katambwiye ko ari mwiza, kubera katavuze ko ndabizi, ko atavuze ivyo mbona kandi ari ivyo. Nukuba yuko ukibabara urabinyotewe. Ushaka gushimwa, iyo ni mpwemu. Impwemu mu Kinyarwanda avuga umwuka, sivyo? Mu Burundi barumva umwuka twese, sivyo? Turuva umwuka. Uwo mwuka cyangwa iyo mpwemu niyo iri kwirakora uno munsi mu mitima y'abana b'Imana n'abapaga abantu bose. Ndabwire
ubwibone ni umwuka tuvukana. Ninde yigisha umwana wiwe kugira ubwibone? Umwana muto cyane akiri muto maternelle muri primaire, umugurira ikirato gishasha, tukira abana twaragurira ikirato bishasha, byaranga kusinzira mu ijoro, siwona burakeye kwishure, nkabonye muhungu wa Mutama. Abandi bana ye kiraturira, rungunya kanko ububebe umwanya muto 5 ans 6 ans 7 ans arashaka amashimwe yavukanye mu mubiri wiwe, aruzuye. Nuvuga ngo mugize ubwibone gukwera gukijijwe, wavuze ufise uwo mwuka. Guca bugufi nugupunguza uwo mwuka, ugapunguka wewe ukaba vide kugira Yesu aze kugaragara. Uwo mwuka rero acakora no munsi. Mungo 15 haci habiki verset 15. 15. Aho nyene. Yamara uzomanurwa ushike ikuzimu. Ushike mu bwigobeko bwa rwarwobo. Yahindutse Satani, yari Lucifer, kubera iyo mwuka wo gushaka kungana n'Imana. Uwo mwuka wo kwega amashimwe ari destine kuri ndiho. Siko muvyumva? Amashimwe yose akwiye kugenda kwa ndiho gusa. Ushatse amashimwe wishize hagati ya ndiho n'amashimwe, uri mu nzira. Cyo gituma avuga ati biransesema. Ubwibone buransesema kwera iki? Kwera kurazibira ibintu by'iwanje. Nimba ari ikintu cya mbere Imana ikunda mu bintu byose, irakunda icubahiro cyayo, irafuhira icubahiro cyayo. Icubahiro cyayo si muri miracle gusa ibitangaza. Icubahiro cyayo ni ikintu cyose gikwishimwe, cyose ni cyayo, nta wundi akwishimwe. Ndaza kwereka imiryango ishika 7 porte Satani akoresha. Haleluya, Bwana sifiwe. Nukwemera rero ukava mu nzira kugira Imana igire gute ihabwe icubahiro cyose. Nasabye Angela tegure muri Petero wa 5 wateguye. Okay, soma umurongo wa 5 na 6. 1 Pierre 5 verset 5 à 6. Namwe bukungu mugamburukire abashinga ntahe. Mwese mukenyere kwicisha bugufi. Bukungu akavuga ngo aba jeune, sivyo? Mukenyere kwicisha bugufi. Kugira ngo mukorerane. Kuko Imana irwanya abibona, ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Ngo mukenyere iki? Mwavyumvise? Niko mwavyumva? Ndabona namba bigikwembe, aba mama ibikwembe nga. Mugani ibyo n'iby'ikizungu n'ibikenyera. Ninde yakenyeye nga? Halo gukenyera. Kirundi musanzavuga ngo mwambare. Verset 7 sivyo? Wasome 6. 5 vango revêtez-vous dans l'humilité. Uguca bugufi mukwiye kwambara. Hari impuzu mwambaye, hari imyenda mwambaye no munsi, ariko mukwiye kwambara ikintu cyitwa uguca bugufi. 6 wayisomye? Vuga 6. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi. Amen. Kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Imana ishimwe. Ngasigura neza murongo wa 5. Aha rero ndababwire mwitegure. Mugira mutahura ibintu bidasanzwe, sivyo? Umurongo wa 5 ngo mu migenere yanyu ngo bambare uguca bugufi, mwumvirize ikintu ngo Dieu résiste aux orgueilleux. Mu kirundi sigira gute? Imana igira gute? Iragira gute? Iragwanya bande. Avyumvise ibyo? Petero ko yandika nde apagani? Akoyandikira bakizwa ko Imana ishobora kubagwanya arabakizwa kandi bakumara abana bayo, ariko ikabagwanya. Mu migenderane yawe n'Imana hari ibintu bidashobora kwishurwa kubera ko uragwanywa apana na Satani. Ni bishasha. Nagira ni Satani angwanya gusa, kumbe n'Imana irangwanya. Imana ikiragwanya wewe, ikigwanya ubwibone buri muri wewe. Imana ni yanka abanyavyaha, yanka icyaha. Imana isesemwa n'umuntu afite ubwibone, isesemwa n'ubwibone buri muri we. Uravyumva?
rero nimba ushaka kugira imigenderanire myiza n'Imana nuri muri position y'uko Imana ikugwanya, nubwo uri bishop ufite amatitre ameze gute, ubwibone uragwanywa, nta exception. Kameme jewe apotre uragwanywa, sivyo? Uragwanywa. Imana yavuze ngo bamwe abantu bose bafite ubwibone baragira gute? Mbona umenga nshobora mwebwe. Aciye mbona danger public. Birateye ubwoba kumva ko nogwanye n'Imana. N'Imana ingwanyije impungira he? Kwande? Kwa grand frère. Papa wanje umubiri kwa Satani. Nawe nyirangwanya. Arangwanya Satani, ndiho arangwanya mbaye wande. Ngo abafite ubwibone Imana iragute irabagwanya. N'umurongo wa 5, sivyo? Ngo mais il fait grâce aux humbles. Abaciye bugufi bagirira iki? Ubuntu. Ubuntu murazi cyo bisigura twabize kenshi ngaha. Ubuntu ni iki? N'ubushobozi bw'Imana bugushoboza gukora ibyo utoshobora gukora wewe. Mwabyumvise? Ubuntu bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana bugushoboza gukora ibyo utoshobora kwikorera. Rero nimba ushaka ko Imana ikoresha ibyo utoshobora gukora, Imana yugura imiryango utoshobora kugurura, yoguha ibintu amafaranga adashobora kuguha, papa wawe adashobora kuguha. Nimba ushaka ko Imana ikirengera kapasite yawe, irengera limite zawe, ukwiye iki? Kwambara uguca bugufi. Niwaca bugufi uzoronka ubuntu bugusunikira aho utopfuye shitse wewe. Imana ishimwe. Uguca bugufi sugira ngo Imana inezerwe gusa n'inyungu zawe zirimo. Kuko imigambi y'Imana izobaherize mu buzima bwawe kubera uguca bugufi. Mu 6 verset 6 ivuga ngo yawusomye yamaze kusoma ngo ni muce bugufi. Mu Français avuga ngo humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Yasigure neza ngaha ibintu Imana yigishije. Muce bugufi munsi y'ikiganza kigeze gute? Cy'ubushobozi bw'Imana. Murabyinje cyo kuce bugufi munsi. Vuguti munsi. Iyo ugiye fata karero kira mu byumve. Hariho amasosiyete menshi ngaha, dufate Oazaye, fate Econet, sivyo? Econet rafise abantu irumika muri marketing kuri terrain. Bagiye kugurisha amakarte ya Econet, Muyinga, Imuramvya, agiye munsi ya Econet. Yambaye kaskete ya Econet, yambaye mupira wa Econet, avuga Econet gusa. Abantu baratonze, baraguza amakarte barayaguze, amafaranga tuza kuyashikana raporo. Kwere yagiye avugira Econet. Yagiye munsi ya Econet, sivyo? Hamwe ryoshika arifoshe agacisha ku mufuko. Yari kuzana amafaranga miliyoni 5, agafata miliyoni agakatisha. Ndukira mu irashana umwana arashonje. Nyene Econet, chef wa Econet abimenye, agira gute? Nta burenganzira afise, nubwo yakora ku miliyoni 500, nta burenganzira afise kuko ayo mafaranga asa yiwe. Ntiyagiye kuzina giwe, yagiye kuzina rya Econet. Ngo rero mu muce bugufi munsi y'ubushobozi bw'ikiganza cy'Imana. Haleluya. Hari ubushobozi bw'Imana buzogaragara hejuru yawe, wari munsi yawe. Bisigura yuko ivyo Imana izokora mu buzima bwawe hakwiye kuboneka ico kiganza. Siyo uboneka haboneka ico kiganza. Ndashaka by'ukuri Imana dufashe tuvyumve kwa munsi. Abantu bafite ubwibone bashaka kugaragara. Nibashaka kwa munsi y'ubushobozi. Nakwemera umukozi w'Imana w'igitangaza. Ashaka kuvuga ngo n'ubuntu atari ubuntu muri we. Mu mutima wiwe Imana kuraba nene ukayajisa mbego realiza gute abantu bakora kwemera. Ufite ubwenge mu ishuri, uri duwe, ufise amafaranga, ufise abana beza, sivyo? Ufise ingabire nyinshi. Ufise ibintu byinshi bituma no gutera amashugwe. Imana gukoresha ibitangaza. Mbega wewe wifata gute? Uremera kuri munsi y'ubushobozi, ukemera ko kwicubahiro cyose kiba deviye kagenda aho gikwiye kuja. Agize ugisha ngaha abasuma biki? Abayikwike ni bandi. Okay. Abasuma bicubahiro. Agize kwigisha muri Amerika basa kuntera amabuye bazungu. Barambye ati ntuzosubire. Pastor aranyicarika. Ati byo ni byanyu muri Afrika.
si byacu muri Afrika ni byacu byo mu ijambo ry'Imana. Avuga nti nimba bitakunezereje ntuzose kumbwira nigisha. Kuko nshaka kwigisha icyo muhe mu Imana ambwiye kuvuga. Abasuma b'icubahiro nubwo yuko ufata icubahiro ukagikatisha. 6 ngo wemere kuja munsi y'ubushobozi bw'ikiganza cy'Imana kugira ngo azobagire gute? Afin qu'il vous élève au temps convenable. Kugira azogire gute? Abaduze cyangwa abazamure ryari mu mwaka umwe, mu myaka ibiri. Igihe gikwiye no kuvuga iki? Igihe kijanye n'ingendo z'engendo rapunguka muri wewe. Niba wuzuye nikizoba gikwiye kuri wewe. Ariko niba mara gupunguka azoza yigaragaza. Ni umvugire nyabona yuko hariho espace wemeye guca bugufi ntihazoza kigaragaza mu buzima bwawe. Hari umurongo tudasoma kuri umwanya. Nze gusoma muri Yakobo 4:6-7. Jacques 4 verset 6 à 7. Ni nk'ivyo nyene ko aravuga, mugabo avuga ko tukiye guca bugufi ariko acavuga ati résistez au diable et il fuira loin de vous. Murongo w'indwi ngo nimugwanye Satani azobahunga. Age nabwiye yuko nushobora kuronka gusoma murongo w'indwi utasomye murongo wa 6. Kuko murongo wa 6 ugusaba guca bugufi. Rero nushobora kuresista Satani ngo umuneshe utemeye guca bugufi. Muravyumva? Nashaka mutahure yuko Satani ntagutinya wewe. Nk'umuntu w'inyama n'amaraso ntagutinya. Satani atinya Yesu ari muri wewe. Muravyumva? Yesu ari muri wewe. Dimension yiwe ubunini bwa Yesu buvana n'ingene uciye bugufi. Haje mwumvise? Abasamaye mu ndabe ngaha sivyo? Abisubiramwo. Ubunini bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ibyo Yesu ashaka gukora mu buzima bwawe bijanye n'ingene wamuhaye ikibanza mu mutima wawe. Tuba yose ari ibintu Yesu adakora mu buzima bwawe atari uko ananiwe kubikora, ariko ntabikora kuko ata kibanza afise cyo kubikora. Akeneye kumva by'ukuri ko afise ikibanza, akeneye kumva mu nzira, akeneye kumva ko yovyagira. Kuko uriya mwuka wa Satani wa Luciferi washaka kuduza intebe yayo ngo montrone ngo shaka kuyiduza ngane n'Imana. Kubera iki yashaka kugana n'Imana? Kugira ngo nk'amashimwe, kugira ngo ivyubahiro. Nashaka usenge Imana idushoboze twese, na jewe ndimo, idushoboze kwanka ivyubahiro biza kuri twebwe, tukuba yuko ivyubahiro vyose ari vyandiho. Tukavuga tuti kino kibanza sishaka kucicaramwo. Haleluya. Uretse gusa ko wemera ko ari Imana bikwiriye, nawe wese ntubikwiriye. Si vyawe. Imana ishimwe. Hari umurongo wundi ukomeye nashaka dusome. Tuka turabe ivyerekeye amasengesho. Luka 18 washitse. Aha rero nabereka yuko ubwibone burashobora kuboneka no mu masengesho. Ari mubizi? Ubwibone spirituel bw'imwemo. Amasengesho yawe ikintu cya mbere Imana iraba ni eta yawe muri wewe. Mbega uraciye bugufi mu gusenga? Luka 18 murongo w'10-14 10-14. Ati abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose. Geza ngaho. Amagisanza avuga ngo umurongo urugeze ku murongo wa 11 havuga ngo le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Umutima wiwe enabwira kintu kimwe, iyo ugiye gusenga n'imbere yuko uvuga amajambo, imbere yuko ugura kanwa, hari insengesho ugira mu mutima wawe, hari icyo uvuga mu mutima wawe. Umutima wawe uravuga, hariho eta urimo, hariho position urimo. Uno mufarisayo mu mutima wiwe yatangiye kuvuga, ntiyavuze n'akanwa. Mu mutima we yavuze ngo ndagushima ko ntameze nk'abandi bantu bose. Bandanya. Abanyazi canye abagabitanya, sindi umusuma singabitanya, canye abasambanyi sindi umusambanyi, canye abameze nk'urya mutoza kori. Abameze nk'urya bari babiri, umwe ari hariya, simeze nk'urya. Ari abantu bagiye gusenga bakumva yuko baragororotse,
Yesu n'umusambanyi mana abapagani bararonka je nanje. Yesu n'umusambanyi sin'umusuma siniki Imana ikeneye ivyo. Pasiko bironse ku buntu nivyo ibivuga nivyo ntiyari umusambanyi ntiyari umusuma agaca yikompara muve muri esprit ya comparaison. Imana ishimwe ugiye imbere y'Imana nturaye naka kameme nimburi yarasamye jewe kameme ndasenga kumusumba kandi ubivuga he nubivuga n'akanwa ubivuga mutima ibintu byose uvuga mutima Imana yaraba mu mutima ivyo kuravuga mbega urafite ubwibone mu 12 ndisonzesha mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri ntanga ikigira 10 c'ivyo ndonka byose ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru ariko arishishitira ati Mana ngirira ikigongwe ndi umunyabyaha. Ndababwire uwo muntu wa kabiri yamanutse aja iwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi. Keza ngaho uwishira hejuru wese hari kintu ntumva uriya mu Farisayo ikosa yagize niri yagiye yumva yuko ari uburenganzira bwiwe kubera atameze nk'uriya mutoza ko kandi namwe yavuga yuko uriya mu Farisayo Imana itamwumvirije canke itamwishuye ariko ngo uwatsindanishije gusumba wayijustifie gusumba ninde uriya muntu yaciye bugufi. Bwira muvyume neza bwira mumve neza ano masengesho nganabereke ikintu Yesu yavuze Matayo 5 ro hateguye Matthieu 5 verset 3 harakomeye cyane ibintu bishasha ntari maze imyaka myinshi ntarinzi 5 verset 3 gatanu murongo wa gatatu ati hahigwa aboro mu mitima yabo. Hahigwa bande aboro mu mitima yabo aboro abanyarwanda bavyumva aboro n'abakene les pauvres sivyo hahigwa bakene hehe. Kibazo cyabaye abamissionnaire baje muri Afrika bavuze gute baberetse Matthieu 5:3 abanyafrika ntimurondere gutunga ntimuzoda mu ijuru azogenda abakene gusa ariko n'abasigaye ko abakene hehe apana ku mufuko. Yesu yavuze ngo abakene bazoda mu ijuru mugazo jaye bigoranye sivyo ko Yesu yavuze iragoye kubakene kwinjira kwatunzi abakire cyangwa abatunzi barashobora kuja mu ijuru mugabo bigoranye ariko barashobora kujayo sivyo kubera ndaza kwereka yuko amafaranga ni ikintu kimwe gikushaka kuza abantu benshi kuja mu ijuru kuko amafaranga ahinduka Imana. Cyo tuma bwana ntushobora gukunda Imana na mamo nishoboka sivyo. Rero abakire abatunzi barashobora kuja mu ijuru mugabo Yesu ngaha yariko avuga ngo abakene mu mutima. Ni gute umukene mu mutima? Nafise rero amatsiko canke curiosité acengo ndiye kurondera rino jambo umukene canke umworo ndakurondera mu Kigiriki bisigura ngo Toras ni P-T-O-C-H-O-S isigura ugiye kurasha bisigura si umukene gusa ari foshe ni umukene ujya yicara mu barabara saidia bega umuntu amandia umuntu asega. Yesu akora avuga ngo muzogire ubushakashatsi murondera icyo jambo cy'isigura. Yesu abati hahiriwe abantu mu mutima bameze nk'ujya muntu ari kwibarabara ariko arasega abarengana bose. Abantu bonyumva bigisha prosperity bontera amabuye. Uri kutubwira ibiki? Twebwe twijanye na Yesu isi yose ni gwacu. Ibintu birimo byose ni gwacu. Ariko Yesu avuze ati mu mutima akeneye abantu basega mu mutima. Singo nabigisha gusega. Niko nabigisha kumva yuko atana kimushoboye. Wenyene ntana kimushoboye. Uriya muntu baterura amaguru yacikiye ngaha paf. Uko kumwe ngaha kwaracitse no ngaha kwaracitse agira gutya gusa asaba. Nubwo yuko ujya muntu amaguru yacitse amaboko yacitse ataronsa abantu bamuha bamutamika arapfa. Yesu akatubwira ati tugiye kumera nk'abajya abantu tuzi imbere y'Imana nk'abantu atacyo bafise ntacyo bashoboye. Nivyo urafise impano urafise ingabire urafise ubwenge urafise inguvu urafise ubutunzi urafise amafaranga vyose n'ubusa warabihawe. Imana ishaka yuko uzwa nk'umuntu atacashoboye. Nivyo urashobora kuba waranesheje gusambanya
ariko wanesheje ubusambanyi kubera iki? Ubuntu bw'Imana. Waravuye mu kaboregwa, wari musinzi, wari mboregwa, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwagukuye hajya. Ntushobora kujibana ngo sinkiri musinzi, sinkiri mboregwa, sinkiri maraya. Nivyo ninde gukuyeyo? Imana kwaza wahavuye gute? Imana ishaka umutima uri reconnaissant, uciye bugufi, uzi imbere y'Imana uti nta kimwe ndiko ndarekama. Mana ntushobora kutanyishura maze 3 jours nisonzesha, nibishoboka utegerezwa. Utanyishuye ndavuga kuri umubeshi uragowe. Nindabwiye ko Imana bayikangisha. Avuga ati nyaruka gende babwire. Imana bayikangisha. Imana ishaka urambarare hasi. Ubwire uti ntacyo nshoboye kandi mpagaze aho ushaka. Ndakweretse umutima wanje, ndakweretse iyo nshaka, ariko ishaka ryawe niryo nshaka ryanje. Nimba uvugeze ahantu namavuga nti kwemera, kenshi bagora kwemera ubushake bw'Imana bitandukanye n'ubwiwawe. Ariko nabwiza ukuri, niba mara kuba umukene mu mutima, niba mara kuba umworo mu mutima, niba mara kugira umutima uvuga uti ntacyo mfise byose narabihawe, ugaca bugufi, ndakubwiye yuko uzokwemera ubushake bw'Imana niyo butakunezereza. N'igihe ibintu bitevye canke bitinze, uzoshobora kwihangana, uzorindira isaha y'Imana. Haleluya. Bwana sifiwe. Muko mnavyumva? Wemere guca bugufi, wemere kwemera ko Imana yigutegeka. Genda bereke rero, nabwiye ko nza kubereka imiryango indwi. Ndashaka kuyimenya. Cette porte Satani yamarondera kenshi gucamo. Ubwo ubwibone ni mwuka, ubwibone ni esprit, irarondera hica. Amen. Haro bimwe ntebako n'ibindi ntatebako. Icyambere nahise ko zasoma ariko nashaka twasome pio. Abakorinto ba mbere 18. Abakorinto ba mbere 18 kuva ku murongo wa mbere. 1 Corinthiens 8 verset 1 à 2. Kuvyaterekerejwe ibishushanyo vy'ibigirwamana, turazi ko we twese turi n'ubwenge. Ubwenge burakakisha, ariko urukundo rurubaka. Nihagira umuntu yiyumvira yuko hari ico azi, azoba ataramenya nk'uko akwiriye kumenya. Biragoye ko ndabisigurira kuko icyambere ari connaissance, icyakabe ni intelligence. Mu Kirundi bavuga byose bavyita ubwenge. Hariho connaissance, connaissance n'ibintu ubumenyi, tuvuga ubumenyi. Anima version asiguye neza ni ubumenyi, ico cyo kuvuga. Connaissance n'ibintu uzi, ibintu wize, ibintu wasomye, ibintu wamenye, uri cultiver, sivyo? Iyo niyo connaissance, knowledge, icyuzi, ivyuzi. Hanyuma tuza kuvuga cya kabiri ubwenge, intelligence, sivyo? Yasomye gute ngo icyaka murongo wa kabiri, vuga murongo wa kabiri, verset 2. Nihagira umuntu yiyumvira yuko hari ico azi, azoba ataramenya nk'uko akwiye kumenya. Nabyo bumvise pio, subiramwo. Mwumvirize neza. Nihagira umuntu yiyumvira yuko hari ico azi, azoba ataramenya nk'uko akwiye kumenya. Mwavyumvise? Jewe ndazi Igifaransa, jewe ndazi biharuro, jewe ndi geni, kwishura kugira ni geni. Jewe nasoma ibitabo, we nta kimwe nawe urasoma, namaze gusoma ibitabo 50. Abantu bakora kuvuga ngo jewe maze gusoma Bibiliya incuro 10. Agukange. We nane murayiheza yose, jewe maze kwisubiramo, ntabwo urumva amavuga gutyo. Nayisomye 5. Ubu ndiko nasomba 6. Amashi. Ngo niyagira umuntu yibaza ko azi, ngo naramenya nk'uko akwiye kumenya. Ngo nimba wibaza ngo hari ibintu uzi, yaba ari matematike, yaba ari iki, ntagira gute? Nturamenya, waramenye nivyo, muga ntamenya nk'uko ukwiye kumenya. Ndashaka mwanze muvyumve ivyo. Kugira umenye nk'uko ukwiye kumenya iki? Katana kimuzi. Imana ishimwe. Ubwibone bukwereka kuri wa hatari. Ubwibone burakwereka amatitre ufise, amashure ufise, amadiplome ufise. Ibitabo bavuga Igifaransa abantu bavuga ngo dans le dictionnaire là, sishobora kuvyumva. Igifaransa cyinshi, icyongereza cyiza. Sura muvuge rero. Nta kimuzi. Nubwo umwigisha abantu bose bakunda inyigisho zawe, nimba uvuga ati ngende wa hatari mugisha akomeye, nturamenya nk'uko ukwiye kumenya. Numva ko iyo ari ibintu byo kugira gute, byo gukorora. Manuka.
umukene ntavyo uzi umunsi wavuze ngo ntavyo nzi ndiho naryoherwa ko mutavyo uzi rero reka ndakongere iyo uvuze ngo ndabizi uruje ya cupa riruzuye kirazira ko icupa ryuzura umuntu ari imparfait kuko iyo uvuze ngo ndabizi umuntu wenyene avuga ngo ndabizi ni ndiho wenyene kuko hari umugabo umwe w'umukongore yagize amadiplome ashika 9 muri universite ndamuzi sakombi ari muzi sakombi ngaha yaza amadiplome menshi bakamuvuga ngo yafise 9 diplome hari abantu ugasanga bakora mwemera kwera ngo amadiplome menshi kuko bakora igihangange satana akwereka ati bajya bose urabarabira hasi bose urabaruta ariko nuramenya nk'ukwiye kumenya jambo bavuga ngo tutando vers la perfection ariko perfection tuyishikira tuduga gushika Yesu azogaruke nuzoba parfait ariko umutanda vers la perfection siko rero ibintu uzi birashobora kukakamisha basanga uruhatari nushaka kumviza umuntu numwe ngo angwa kameme umuneya cyane umupware uri umuneya tuganira gute hagiyaga abangana mungana nande cyo cyambere cyakabiri Proverbe 9 umurongo w'10 nyarutsa tugeze kunyarutsa amasaha ko aragenda ukubaha uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge itanguriro ry'ubwenge nugira gute na twaravuze yuko nganze kubaha ari la crainte de Dieu siko la crainte de l'Éternel gutinya uhoraho niyo ntanguriro y'iki y'ubwenge hari abantu benshi bazi ubwenge tuzi sibyo hari abantu benshi tuzi bazi ubwenge ari ugasanga batubaha Imana batatinya Imana nivyo abantu bashaka kwemera maze kuba abantu bitwa ba Socrate no musi bashaka muvuga nimba yapfuye atazi Yesu ntacyo imaze maze kuba ingwara zitwa ngo Parkinson maze kuva Parkinson cyangwa Alzheimer ana mazina y'abantu Parkinson ya découvert cyangwa Alzheimer amazina arahari gaba barakwemera ariko ukubaha gutinya ubwenge butangura hehe gutinya ariko abantu bashobora yuko ushobora kuvyimba kwera ngo ubwenge ufise bose arakwemera mu ishuri uwa mbere uradistinga ni vyiza pour la gloire de Dieu ni vyiza ngo bwenge warabuhawe Imana ishimwe ndateba ngaho cyagatatu mko muravyandika cyagatatu yavuga kitaryohera bamwe ubwiza la beauté ivyo none ubwiza buje gukora iki ngaha ndabazi nabazi imyaka myinshi nzi yuko hari abagore beza n'abagore babi hageze navuga ngo si umugore mubi umugore wiwe bari bajanye naho munywera ko amazi abana b'Imana avuga gutyo Imana yambwiye ati ninde abwiye ko ari umugore mubi ninde yamuremye ni wewe none nagira ivyo naremye byose ni vyiza bije neza avuga ngo yabonye ko byose ari vyiza ikindi cyose Imana yaremye ni ciza avuga ati nimba namuremye kirese iyo nonye wewe ariko nimba namuremye ni mwiza mu maso yanje uhoraho haleluya ikindi naco abagore benshi bava ngo ni babi barafite abagabo babaresheje gute ari babi bwira ngene babaresheje gute woda kuresha umugore mubi ikibi mugabo ndakirongora ni mwiza ku maso yawe donc ni mubi kuri wewe ariko ni mwiza kuri ujya murongoye nuse uvuga ngo ni mubi kuko iyo ni opinion yawe si opinion yandiho Imana ishimwe anje kintu nashaka gushiramo gatoya ari ubwiza rero ngene buzana ubwibone buzana gute gasome muri migani 31 ninde afise Bibiliya ishashe Kirundi apana imwe ya kera ibisiguye na ndetse Kirundi urayifise woshaka kudutiza ngaha gatoya adusomere Proverbe 31 Kirundi ya kera bisobanuye na Proverbe 31 murongo wa 30 akaranga gusa karahendana ahavyo akaranga gusa akaranga ni iki bote ubwiza ya kera avuga ngo akazuru karahenda abyo bagakuye kuko nta yindi version y'ngo akazuru wagena mu Gifaransa wagena mu Congereza wagena mu Giheburayo aho kazuru bakarondera kwiki akaranga kagira gute karabesha n'ubwiza bwo kurukoba naco bumaze ubwiza bwo kurukoba ni byakwere naco bumaze byakwere
bandanye. ariko umugore yubaha uhoraho niwe ashimwa. Haleluya. Ngo ariko umugore atinya uhoraho niwe agira gute? Niwe ashimwa. Nabwire umuntu rirya cupa ryiwe mu mutima wiwe riri vide, yamaze kuba vide, ntawe akibona nk'uko kamere y'umwereka, asigara abona nk'uko ndiho abona, asigara ashira importance ku byo ndiho ashiraho importance, sivyo? Amen. Umurongo aha muri proverbe bakavuga ngo akaranga cyangwa la beauté yo hanze irabesha. La beauté irashobora kuba beauté, nabwire yo bavuga ngo ni mwiza, iyo abantu bose bavuga ngo naka ni mwiza, nuko ni mwiza ku maso y'abantu benshi. Isi irafise kubona abantu ibintu. Nimba rero ufise uko bwiza aho uca hose baba ngo uri mwiza, nubaho uruwa grave. Abantu bakura amajambo yose bakora gupoma. Ikibazo ntushobora kubwira abantu ngo bahagarike kuvuga, bizobuza abantu kukuraba, bizobuza abantu kukuvuga, ariko ikibazo wewe ubifata gute? Ni gute uvyakira? Mbega biragukakamisha cyangwa ntaco bivuze? Kuko guca bugufi, munyumvirize, guca bugufi bisaba kugira inkomezi. Izo nkomezi nazironka iyo wagabanutse gose, Yesu akaba muri wewe, ivyo wavuga naco bikubwira. Amen. Batu umugore muremure cyane, muremure gose, munabwira ngo guri muremure, ntaco bimubwira. Ariko kuvuga ngo ni mwiza, harakano kaje. Kwera iki ivyo bintu bibiri? Uburebure ntaco bimubwiye, ubwiza nakimubwiye. Kwera arazi ko ari muremure, nta kishaje umubwiye. Ariko nubwo azi ko ari mwiza, arakeneye kuvyumva, ni kamere y'Imana izi kwihambaye, ishaka kwibwira kwihambaye. Imana yazi ko ari nziza, irashaka kwibwira ko ari nziza. Imana yazi ubushobozi bwayo, ariko irashaka kumva kwibwira ko Imana ishoboye. Nico gituma rero iyo wewe umaze guhishurirwa, guhishurirwa ugatahura neza icuri. Umaze kuguruka amaso, Paulo yavuga ati ndabasengera kugira muguruka amaso y'umutima, mumenye umuhamagaro wanyu, mumenye icyo mwabaye muri Yesu, mumenye ibarindiriye. Haleluya. Iyo umaze kumenya neza uri, ntukangwa n'ivyo abantu bavuga, kandi nubwo byo bavuga byose urazi deja icuri nacyo bikubwira. Hari umuntu ubwiye ngo uri mwiza ashaka adasinziriye, kuko adamenyeye kumva amajambo nk'aya. Hari umuntu ubwiye ngo uramukunda, yo byakweri, yo ndaguhe nimero yanje. Ntigaza aronka umuntu umbwira abana banyu mubwira ko bakunda. Abakobwa, abana basaba abana bakobwa, mubwire ko mubakunda. Mukiri muri Afrika navyo bavuga, none ntabizi. Mubwire ko mukunda. Azora n'ikidroge kimwira ngo ndagukunda, yo. Ntigaza yumva abavyeyi bamubwira ko bamukunda. Bwira tes enfants ko bakunda, je t'aime, ndagukunda. Nani avyumva yama aruzuye rukundo, nakeneye kumva nambwira ko mukunda, arabizi. Yarahaze amajoteme. Amajoteme yarayahaze. Abantu byakweri nebo Bujumbura ubu yekora hinduka sivyo. Gisirimu caje, WhatsApp, Saint Valentin tuntu twinshi, ariko kera. Ugiye kugira abantu ba kera, seri 6 7 siko. Izane 60, izane 70, abavutse muri iyo myaka. Urumva? Ntigeze yumva mama wambwira ngo ndagukunda. Ego kibondo, urakoze kibondo. Gukunda zero. Agiye kwiga hanze, yo ndagukunda, yo byakweri. Nimenyereza abana makoko kwa makunda, sivyo? Imana ishimwe. Nashaka nabwira rero yuko ikintu citwa ubwiza akaranga ni kimwe mu bintu Satani akoresha kugira kuzana ubwibone. Muzabibona nk'umudamu yamaze kuvyibuha, yamaze guhinduka, akagira sport, afata regime, agatanga gusa neza, karaba mu kiyo. None shire kuri profile, statut, reka nshire kuri Facebook, siko? Kuko abagira commentaire sinabona je nyene n'abandi bose arabibona. Cyangwa telefone selfie wenyene. Akategana
paf post yisize bien selfie ashira kuri Facebook yo uri mwiza pe akamara amakomantere zana ahanye kora kakama ya chupa yuko riruzura umusesekara ubwibone hama gushaka imana ikore gute ya anako ashobora just ntamwanya mfite kuja ku mastati ariko ugiye kuri stati rimwe na rimwe urashaka ko umuntu yafashe ubwanya kikora stati ashaka iki amajwi yo kwemeza ashaka kwemezwa yuko nivyo arazi ko yabonye ko ari mwiza ko ntiyaye kubishirayo yatiyemera ko ari mwiza ntiyaye kubishirayo arinza bishirayo yabonye ko vraiment ashira nanzi imana irarema siramuvuge aya n'amajambo yuzuza icupa y'umutima wawe sivyo urashaka yuko bavuga kuri mwiza wabonye kuri mwiza urashaka confirmation umuntu yari vide ashaka confirmation yo mwijuru ashaka ikijuru rivuga kuri we ubwiza bwawe ushaka kuraba ko ijuru rishima ubwiza bwawe inyambaro yawe ushaka ko ijuru rishima inyambaro yawe sivyo kandi shimwe nimuzure kuvuga ngo uradukariye mu kwezwa abakobwa uradukariye nta numwe nakariye kandi nakimwe nabeshe kandi siyo kuvyigisha no bisubiramwo sivyo oya ngo ari abantu kameme ngo bari bambaye nabi ngo bavuze ngo bataha ni vyiza niba bakozwe ko ni vyiza hera umurongo ndabaha 1 Corinthiens 10:31 nimuhasome muhandike sivyo abikorera ba mbere 10:31 handitse ngo ivyo mujya vyose ivyo munywa vyose n'ikindi kintu cyose mukora mwo byose mubikore pour la gloire de Dieu kubera icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Nubwo yuko no kwambara nukura yuko byukuri harimo icyubahiro cy'Imana ivyo kuko ushaka kwambara ubaye usunitswe na Rome 12:2 Abaroma 12:2 yuko tutukwiye kwishushanya n'ivy'isi sivyo ugasanga rero wewe ne mu mutima wawe nta mugambi mubi ufise ariko icyo urakora hari umwuka ugusunika utazi uwo mwuka none ukora kubwira umunsi hari umwuka wo kuvuga ati ifo nambara ibintu bituma ndonka amahogar menshi amaso menshi ikintu gituma bandaba nikwije ntibandaba reka ngira ibintu byerekana les parties du corps binyegera gose reka nduze gatoye kameme babone neza uricaye mu ishengero uratsitaza ugeze ku kazi uricaye gusa umupagani mukorana araye mu masturbation kubera iki kubera wa mwuka wo gushaka kwemerwa kuko nta mugambi ufise w'icyaha ariko kurabwira wa mwuka wo gushaka kwakira attention umuntu ari vide arondera attention mu ijuru nije yambara birahesha Imana icubahiro ukubona avuga ati yes haleluya harakana mushaka nababwira abadamu n'abakobwa Apocalypse 21:2 muhandike byahishwe Yohana 21:2 barekana neza ngene Imana izo ikorategura Yesu akorategura iki ni Yesu ari mushasha bashavuga ngo imeze nk'umugore yiteguye yisize pour son mari ubwiza bwiwe ubwiza bw'umugore nukuga umugabo wiwe. Haleluya. La beauté yawe la fois passée navuze ubusa bwawe sivyo sinavuga ubusa bwawe niko vuga ubwiza bwawe c'est pour ton mari mena shimwe. Haleluya. Bisuga yuko ivyo kuragira vyiza umugabo adakunda stop ubigirira pastori canke directeur wawe ubigira umugabo wawe mani shimwe. Ari mare cyo nshaka tahure nuko muri mirongo myinshi mwandike kandi 1 Pierre 3:4 mwandike gusa andika Petero wa mbere cyo 3 murongo wa 4 bakora vuga ivyerekeye ubwiza bavuga la parure intérieure et cachée ubwiza bw'indani buhishije bunyegeje butagaragara ibwo ubwiza bwande bw'abantu bari vide icupa ryawo riri vide. Haleluya. Kwereki kwe umuntu ari vide ntarondera ko abantu bamwemera ntarondera ko avuga ngo uri mwiza
waba ufite amaguru meza ufite taye nziza sibyo akeneye. Akeneye yuko mw'ijuru bavuga ati yes, uyu ni umwana wanje arampesha icubahiro. Abazobne babara ngo ngurikwije barondera bande, barondera bariya bagaragara bari gusa. Amen. Chakane twavuze chakatatu. Chakane ingabire canke impano. 1 Corinthiens 4:7 havuga ngo niki ufise utahawe. Ngo nimba waragihawe ni kwereke wirata canke wishima wishira hejuru nk'uko utakihawe. Ingabire ufise nimba uzi kuvuga ubutumwa, nimba uzi kuririmba, nimba uzi gupresha, nimba uvuga ubutumwa, ingabire yose ufise, impano yose ufise warayihawe. Amen. Uni murongo mukeneye ngaho ni Yohana 15:5. Ndiko ndanyarutsa mwandike imirongo. Jean 15:5 havuga yuko Yesu avuga ngo sans moi vous ne pouvez rien faire. Jewe Yesu mutari kumwe nanje nta na kimwe mushoboye gukora. Haleluya. Nta kimwe mushoboye gukora. Cyo cya kane. Icya gatanu nje kuvuga gatoya itekeye malouange. Amajambo y'amashimwe abantu bagushime abantu gutera amashugwe Imana ishimwe. Aho rero kamwe ari umurongo nshaka dusoma Abikorino ba mbere 15 umurongo w'icumi 1 Corinthiens 15:10. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi. Kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubw'ubusa. Ariko natamye kurusha bose. Amen. Ariko si jewe yamara n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanje. Imana ishimwe. Uyu murongo abantu bazi telefone za kanka ni nyinshi muri description muri WhatsApp kuva kera. Uyu murongo ni uri muri kanguka zorabe 1 Corinthiens 15:10. Haleluya. Niwo washoboje gutahura no gushaka kuresista ivyo ndimwo uno musi. Imana ishimwe. Ushaka gutahura murongo w'icumi uvuga ngo par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Ndi ico ndi kubera iki ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ubandanije ngene urangiza à la fin uvuga ngo non pas moi, ngo si jewe, toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paulo akabwira ati ibiko biraba byose ibitangaza byose mubona si jewe Paulo n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nanje. Muravyumva? Nasibuye ubuntu bw'Imana cyarico. Ubushobozi bw'Imana bugushoboza gukora ibyo dushobora gukora wenyene. Hari ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe butuma ukora ibintu. Ejo muri 2016 yagiye mu Bubirigi bwa mbere igikorana cyamegeze mu Bubirigi. Hari umuntu yantwaye umuduga umunsi dukora igikorana. Tugiye mu aho ikikorana cyabera mwibarabara cyose aho mu Bubirigi. Huzuye abarundi n'abanyarwanda mu gikorana. Acyambira ngo ta muhumvise bako bikirundi bose murakundwa nani kuya ngasha ngurakomeye kweli. Icyo tatahura ni iki ntibaje kuraba Kristo ndi kumana. Cyo baje kuraba nano bakeneye ntibakwezwe na Kristo ndi kumana bakwezwe n'ubuntu bw'Imana buri kumwe na Kristo ndi kumana. Nubwo yuko bujya buntu buvuyeho nta numwe yoza. Ndashaka kuvyemeza kuko 2013 nagiyeyo imbere yuko kangu gitangura nta numwe yandaba. No muri gare nta numwe yandaba. Narasabye n'amashengero mvuga ubutumwa barakanga ngo waje utevye. Subwa yuko atabuntu bw'Imana bwari kwe nandi bwari muri jewe bwari bwagaragare. Ariko ubuntu bw'Imana buri muri wewe niwo magabanuka buzogaragara. Abantu bazoza bagutera amashugwe atari kwera wewe kwera ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe. Ubuntu bw'Imana yari n'ubushobozi bw'Imana buri kumwe nawe butuma abantu baza ubunyene ko ndababwira. Hari abantu batwandikiye babatogore bari Buraya bari muri France bari muri Suisse bari mu bihugu byo muri Afrika bamaze kugura itike yo ko mu gikoraniro twa out. Nibaje kuraba jewe ntibanzi barankeneye bakeneye ubuntu bw'Imana buri kumwe nanje. Rero umuntu ataratahura ibino bintu bavugiye ngo uruhatari taduzi intebe yiwe akayiduza. Ariko numa watawe yuko atari wewe bariko bayemereki ubuntu bw'Imana buri muri wewe. Cyo gituma rero umutwe wawe ntushobora gushuha. Ari umuntu ashobora kuvuga ubutumwa bwa wigishe neza yo takwere bikaza gutubera nasubira. Nivyo urashobora gutera intege umuntu nivyo.
ariko wewe ntushobora kuza no kuvuga muraze kubyumva intahe zose barakubwira amajambo urakutera amashurwe utaratahura bino bintu uraduga ugatumutwe kubera iki nturatahura icyo ari cyo ubuntu bw'Imana. Pawulo avuga ati ndi icyo ndi kubera iki ubuntu bw'Imana nibwo butuma mba icyo ndi uno munsi. Cya gatandatu ni iki kenshi ikintu cyitwa promotion sinkeneye kuyivuga ko nayigishije ngaha sivyo. Promotion iva ku Mana mirongo marayibonye muri imigani 55 Proverbes 75 mu Gifaransa ni 6 à 7 mu Kirundi ni 5 gushaka kwa 6. Icyanyuma mwese mwacibwira pesa amafaranga araduza umuntu. Bera amafaranga agushaka kuri niveau ukumva urakomeye ukumva uri fo kandi abantu bakakuza ko kwera amafaranga. Abantu bagura amajambo meza kwera amafaranga. Abantu barakwiruka inyuma kwera amafaranga. Ugaca wumva yuko uri gihangange kuko utaratahura yuko muri Deuteronome 8:18 gusura byagezwe cyangwa gutekeka kwa 2:18 avuga yuko ubutunzi bwose ufise buva ku Mana. Imana yagwaye ubwo buryo pour sa gloire kugira ihabwe icubahiro. N'undi murongo nobaha muri ngoma ya mbere 29 murongo wa 12 1 Chronique 29 verset 12. Ivyo ni ibintu indwi 7 choses zishobora gutuma umuntu agira ubwibone. Ariko byo navuze vyose utahora ikintu kimwe. Ukeneye guca bugufi, ukeneye kumva ko atashishoboye, ukeneye kugira umutima w'umukene. Haleluya. Nuru umukene ku mufuko sinavuze, ariko umutima umere nk'umukene, umere nk'umuntu atashoboye adafise Imana. Umunsi mwabaye abakozi b'Imana ntuzobabare mwanyise pastor, mwanyise apotre, mwanyise bishop, oya ntuzobabare sivyo. Uzovuga uti ivyo byose ni n'amatitire icyo nzi cyo jewe ndu mwana w'Imana. Mu Filipi 2:7-8 Philippiens 2:7-8 avuga ngo Yesu Kristo yari Imana yemera kumanuka agana n'umwana w'umuntu yigira nk'umuntu yishira kuri niveau y'umwana w'umuntu ngo ashika umuserviteur. Uba yavuye il est Dieu ni Imana araza abana n'abantu aramanuka yigira umuserviteur. Yabigize kwiriki kugira tumwigireko. Bisigura yuko ibyo azokora byose ntugare. Yesu nigeze agara na rimwe. Yesu avuga ati data wo mwijuru ntabwo icubahiro nta na kimwe mvuga atantumye. Arashoboye kurunga abamarayika bakambohora niba yabiretse hari igituma. Yasenze avuga ngo niba uko nshaka bibe ko wewe data ushaka. Nicyo ko atwigisha. Nicyo gituma vyose byarakoreka kubera yararetse yaramanuye huzura data muri we. Uno munsi rero Yesu ashaka gukora muri wewe hari ibintu ashaka gukora ashaka gukiza ivyugaye byose vyuguruke kugira ashaka upunguke kandi ushobora kuduga ku musozi w'Imana. Haleluya. Kandi ugire gute ugumeyo. Dusenge abashaka kudusenga hamwe muhaguruke dusenge dusabe by'ukuri ubwo buntu bw'Imana. Mana gushima kuri ijambo ridasanzwe. Sinako naribwira aba gusa na jewe rirandaba. Turashaka guhinduka guca bugufi. Sisengeye bano gusa ndasenga nako nanyumviza kuri radio ariko nanyumviza kuri internet. Tumenagurike duca bugufi dupunguke wewe wuzure muri twebwe. Uduharire igihe cyose twacatse gutwara icubahiro cyawe. Igihe cyose twanezerwa n'amajambo y'abana b'abantu, twanezerwa n'ivyubahiro, twarondera ko abantu dushira hejuru, twumvise ko icubahiro cyose ari cyawe. Turagushima Yesu ko wavuze ngo nta na kimwe dushobora tagufise. Ndasengeye umuntu wese mu izina rya Yesu ibyapfuye bizuke. Uri kuri internet wese ndagushima ko umuntu ari kuri internet ase epilepsy ugiriye neza ma cyubahiro cyose kibi cyawe. Ndagushima ku muriro wawe, ndagushaka ku bushobozi bwawe, cyubahiro cyose kibi cyawe ubu niwe idashira mu izina rya Yesu. Amen.